Mwongeye kwirirwa neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri uno mwanya kuri no mbonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwese mu twumviriza muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa na cane ariko aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Turi ku munsi wa kabiri, turi kwigenekerezo rya 11 Ntwarante 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho nyene muri ano makuru akomeje kugenda aravugwa. Ingabo z'u Burundi zarahuriye n'akaga karemere cyane nyine nga muri Kivu y'Amajyepfo nkuko byuma bigaragara. Abanyagihugu baturiye mu bice bya birimo birabiramo ingwano rero baramenyesha yuko umuhari M23 warakoresheje ubuyinga budasanzwe, warakoresheje amayiri menshi mu kugerageza nyine kwirukana ingabo z'u Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abanyagihugu baturiye muri ivyo bice baravuga yuko umuhari M23 warakubise ingabo z'abarundi ku rugero rudasanzwe. Izi ngabo z'abarundi zica zirafata ingingo nyene yo guhungira mu gisagara ca Uvira nkuko bizoma bigaragara. Ni mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo hari kwa mbere nyine aho M23 yarafashe agace ka Kaziba. Muri operation yaragoye cyane ingabo z'u Burundi, byaratumye zihitamo rero kwiruka nkuko abanyagihugu baturiye ahabereye iyo ngwano babimenyesheje nyine nkuko byoma bigaragara cyangwa se bakomeza kugenda bigaragara babimenyesheje cyangwa babibwiye umenyesha makuru wa Burundi News TV. Bavuga ko ingabo za M23 zarakoresheje amayeri menshi cyane muri iyo ngwano idasanzwe, kuko rero byaragoranye ko hagira ubasha kuzitambika. Bivuga ko rero zaje zirafise umubiri munini cyane. Bivuga ko M23 yarabanje kwinjira muri teritwari ya Mwega, mu nyuma bikaza kuvuga ko rero nyine yasubiye inyuma. M23 yaraje kureka inzira inyura Mwega, ahubwo ikikira n'ubundi uwo muhanda yerekeza Kaziba nyine ibarizwa muri teritwari ya Warungu. Iyi Kaziba ifite nyine kugira imisozi ireba ikibaya cya Rusizi, Mwega, Uvira ndetse na Fizi kuko bikomeza kugenda bigaragara. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa na cane amakuru akomeje kugenda aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nyuma y'ingwano imaze imisi irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko twaranabibashikirije mu biganiro byacu byotambutse. Iyi ngwano ikaba yaraje gusa naho rero ihagarika imigenderanire hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyagihugu bavuga yuko nyine urujya n'uruza canga se imigenderanire ku rudandazwa isa niyagabanutse nyine ku mipaka iholahuza ibyo bihugu byombi mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baravuga yuko nyine gupanga amazu byamaze kugenda biraduga ku rugero rudasanzwe, mu nyuma y'iko rero harimwo bamwe bariko baraturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomeje kuza nyine mu bikorwa bigendanye no guhungira muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa aho muri Afrika aho muri Sudani y'Epfo hariko aratutumba icuka cingwano canga se cinambara. Igisirikare ca Uganda cyamaze kurungikayo ingabo zacyo zidasanzwe za UPDF nkuko bikomeza kugenda biravugwa. Ibi bikaba byamaze kugenda biratangazwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Uganda Brigadier General Kulaige Fregis yamaze kugenda arabitangaza. Mwongeye kwirirwa neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri kano kanya kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya gudukurikira ndetse no kumviriza nyine ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwese mubana natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza baherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza kumererwa neza cyane.
Ikaze kuba twumviriza baherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Reka ndagusaba byone kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Reka kandi nanagusabe upyonde ko hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cange notification kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwebwe mwese amakuru n'ibiganiro byacu. Reka tuyatangurire mu Burundi. Urashobora kubana natwe nyine ugatanga ibitekerezo cange se ugacuratanga ivyumviro byawe binyuze ngaho muri commentaire kugira ngo bice biragenda neza cyane. Igisirikare c'u Burundi cyangwa indogozi nkuru z'igisirikare c'u Burundi ziribereye mu gacerere, ntacyo ziriko ziravuga kubiriko birashikira n'ubundi ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo nyine biravugwa yuko abasirikare b'Abarundi bakiriye bagenzi babo bari baturutse nyine muri Kaziba, muri Kiziba nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, mu nyuma yuko habaye urugamba ruremere cyane ku munsi w'ejo. Urugamba rwaragoye ingabo z'Abarundi ku rugero rudasanzwe nk'uko byama bigaragara. Haba umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza, haba n'abandi bategetsi nka General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi baribereye mu gacerere, ntibariko baravuga canga se ngo bagaragaze amagorwa ariko arashikira ingabo z'Abarundi zararungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye nyine no gufatikanya canke no gucungera umutekano uko babivuga. Nubwo rero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi aherutse gutangaza yuko ingabo z'u Burundi zararungitswe muri Kongo kubigendanye n'imigenderanire myiza bafisanye na Kongo nyene no gufashanya mu bya gisirikare no kugarukana amahoro n'umutekano. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba ashimangira, akaba agaragaza neza yuko n'ubundi ibikomeje kugenda biragaragara, n'ubundi ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirahura n'ibara riremere cyane, ariko leta y'u Burundi ikaba idashaka ko yogira ikivuga. Nk'ubu harabaye ibitero biremereye cyane n'ubundi muri aka gace ka Kiziba, biza no kurangira umuhari M23 wigereye ako gace, aho bivugwa yuko ingabo z'u Burundi zarafashe ingingo nyine yo guhunga, zirahungira mu gisagara ca Uvira nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Bivugwa ko uru rugamba nyine rwaragoye cyane ingabo z'Abarundi nk'uko bivugwa. Abanyagihugu benshi bavuga yuko nyine uyu mwari wa M23 waje wamaze kwiga neza uburyo bagomba kwigarurira ako gace. Ni mu ngwano yarabaye ku munsi w'ejo haheze hari kuwa mbere igenekerezo ry'icumi Ntwarante 2025, aho M23 yarafashe agace ka Kiziba. Muri operation yaragoye ingabo z'u Burundi, byaratumye zihitamo rero nyine kwiruka nk'uko rero abanyagihugu baturiye ahabereye iyo ngwano babitangarije Burundi News TV. Bavuga ko ingabo za M23 zarakoresheje nyine amayeri menshi cyane muri iyi migwano idasanzwe, kuko rero byaragoranye ko hogira ubasha kuzitambika canga se ko yozihagarika. Bivugwa ko M23 yarabanje kwinjira muri teritwari ya Mwega, mu nyuma bikaza kuvuga yuko nyine yarasubiye inyuma, yaraje kureka n'ubundi inzira inyuma, inzira inyura Imwega ahubwo ikikira uwo muhanda yerekeza Kaziba, ibarizwa muri teritwari ya Walungu. Iyi Kaziba kandi irafise kugira imisozi ireba ikibaya cya Rusizi, bivugwa yuko rero gikunze kujabukirwamo n'ingabo z'u Burundi zerekeza muri Kongo. Mwega, Uvira ndetse na Fizi, ibyo bice byose akaba ariho byoba biteganye. Hari abavuga yuko rero gufata iyi misozi yo muri ako gace bishobora kuba byotuma rero hoba ingwano ikomeye cyane, mu nyuma yuko rero yoba yitegeye neza ingabo z'Abarundi ziri muri Buvira ndetse n'izindi zigiye zitandukanye nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yamenyekanye nyine mugoroba nyine waheze ko rero M23 yaramaze gufata Kaziba, yirukanyemo rero ingabo z'u Burundi zari zafise ibirindiro ahanga, kandi urebye amayeri rero yarakoreshejwe neza. M23 bivugwa ko rero nyine yambaye imyenda idasa n'iy'ingabo z'Abarundi, byarahesheje nyine inzira ishobora kwifashisha igiye nyine Buvira cyangwa se Fizi, utiriwe nyine ukoresha inzira y'umuhanda isanzwe. Na gace n'ubundi gahanamiye icibaya cya Rusizi, bivuze ko M23 yaba yafashe aka gace rero kugira ngo kayifashe kugenzura iki kibaya ndetse no kugira inzira yerekeza
neza muri izi teritwari zombi kandi birashobora kuyifasha rero nyine kubasha kugenzura n'utundi duce turimo rero abo bahanganye. Ikindi nuko rero aka gace kari mu misozi iri hejuru ya Uvira muri rusange kagenzurwa n'ibice byinshi cyane nk'uko bikomeza kugenda bitugeraho mu busesenguzi nyine nk'uko byoma bigaragara. Nyine bamwe mu basesenguzi nyundi bavuga yuko ikigenderewe kuri M23 nuko kugera ikiziba kwabo nyine bigaragaza neza yuko baciyemo umwanzi wabo ibice rero bibiri, kimwe cyarasigaye kimwe cyarasigaye za ahitwa za Kamituga kiri kuzenguruka n'abava rero za Minembwe n'abandi bava Warungu. Aha ukaba rero wavuga ko rero iyi Kamitunga irazengurutswe ubungubu kandi n'ingabo za M23 mu nyuma y'uko rero ihuye na twirwaneho nk'uko bizoma bigaragara. Benshi mu bakurikiranira hafi iyi ngwano umunsi ku wundi baremeza yuko M23 yaba yarakoze amayeri icamwe ibice nyine umwanzi wabo mu kumuzana nyine mu migwano bamuvana mu mujyi wa Uvira kugira ngo ikibuga c'intambara nyine ahanini cyane kize inyuma y'umujyi. Ibisi ubwa mbere M23 yoba irabikora kuko rero yararabikoze mu bice bya Sake ndetse n'ahandi henshi cyane hatandukanye harimo ndetse na za Kabayonga. Ku munsi w'ejo M23 yarafashe utundi duce rero tw'ingenzi muri teritwari ya Masisi. Ibikomeje kugenda bigaragaza neza yuko M23 ikomeje kwigarura ibice byinshi ku muvuduko. Ibi kandi biriko biraba nyine mu gihe bivugwa yuko umuhari M23 uriko urakora iyo bwabaga kugira ngo ukomeze igisirikare cabo nk'uko byoma bigaragara, aho abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira yuko uyu muhari wa M23 n'ubundi ukomeje gukomeza nyine igisirikare winjizamo abasore n'inkumi na cane cyane ugatoza n'izindi ngabo zahoze ari za Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ziriko zirabiyungaho. Ibi bikoro biraba ariko kandi mu rundi ruhande mu gihe President Felix Tshisekedi Chirombo nawe akomeje n'ubundi bikorwa bigendanye no gushakisha ubufasha mu bigendanye no kuba yobasha nyine kurabira hamwe ingene yo kwigobotora uyu muhari M23. Icyakora ibingibi nabyo birakomeye kuko n'ubundi ntibishobora n'ubundi kuba byobahira cyangwa se byoborohera kuba bogwanya umuhari M23. Mu Burundi iduga ry'ibiciro byo gupanga amazu ryarabaye ndanse, aho rero kuri ubungubu abari basanzwe bayapanzemwo basogwamwo nyine kuko rero badashoboye kuyariha bagasubirizwa n'abakongomani bariko rero bahungira mu Burundi kuko rero bo bariha rero amadolari menshi nk'uko biboneka. Abanyagihugu bavyemeza nyine baba mu ntara zitandukanye z'u Burundi barabwiye umumenyesha makuru wa Burundi News TV ko iki kibazo kije cyo kuduza ibiciro by'amazu kije rero kiyongera ku buzima bwari busanzwe bubagoye canke buzimbye kubera ubukene bubugarije. Umwe mu bakenyezi adandaza ibintu bibayabaye akaba atunze umuryango w'abana batanu canke w'abantu batanu, avuga ko ibyo bisumamwo nyine muri kino gihe batakibasha nyine kubarihira inzu babamwo nk'uko byuma bigaragara. Kuri ico kibazo c'amazu yo gupangisha aduzwa ibiciro, abo banyagihugu bavuga ko ubungubu hoho nyine byayagaye biratewe n'impunzi z'abanyekongo zarahungiye ku bwinshi mu gihugu c'u Burundi. Aha harasigaye aha nyine bagasigura yuko hari bamwe muri bo nyine barahunze bafise amahera y'agaciro mvamakungu y'amadolari baja rero kurondera amazu babamwo bakariha rero nyine ku buryo bworoshe nk'uko bigaragara. Aha rero nyine niho abo banyagihugu baravuganye n'abamenyesha makuru nyine Burundi News TV basigura yuko muri kino gihe basogwa mu mazu mu gihe nyine badashoboye kuriha igiciro baba rero babwiwe n'uwo bakodesheje bagasogwamo nk'uko biboneka. Ariko kandi naho rero biri uko nguko hari bamwe rero muri abo ngabo muri abo banyagihugu bagaruka bakavuga yuko bamenye banyene amazu nabo rero batarira busema mu kuduza amazu yabo kuko rero ubuzima muri kino gihe
bwarazimbye ndetse n'amakori akaduzwa cane. Abo banyagihugu bakodesha nyine amazu mu Burundi baravuga yuko ingaruka mbi ari nyinshi cyane muri kino gihe, kuko rero ibiciro byongerekana na cane ariko aho bakura nyine hakabandanya kubura, bagasaba yuko botuma nyine barotswa igitoro. Ibikorwa rero bikabandanya uko rero byahoze, kuko bituma rero n'abadafise nyine akazi bakaronka. Kuri iki kibazo umwe mu bashingamateka yaravuganye n'abakunzi ba Burundi News TV n'abamenyesha makuru, avuga ko leta yari ikwiriye rero gushiraho ibiciro ntarengwa ku mazu yo gukotesha nyine kugira ngo hatagira rero abikika mu kiza mu gufatira nyine ku gakanu abapanga amazu mu Burundi. Aha kandi n'umunyamategeko nyine Anisete Hakizimana yaraganiriye na Burundi News TV, avuga yuko itegeko rigenga uburyo rero bwo gukotesha amazu mu Burundi riheruka mu mwaka w'1988, naho nyine akavuga yuko ritari ryuzuye, ari naco gituma rero abanyagihugu bakotesha muri kino gihe. Ababangamiwe muri kino gihe rero nyine bamwe babangamiwe cane. Kuri nkuko bikomeza kugenda bigaragara kuri mikoro za Burundi News TV, ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwishura ku kibazo nyine cy'iduga ry'amazu muri iyi minsi mu Burundi, buvuga ko nyine bene amazu nyine borekeraho gusohora abari rero bapangiriye bitwaje ababaha rero amahera y'agaciro, kuko nyine uzobifatirwamo azobihanirwa. Ibyo ni bimwe rero mu bitangazwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, itembera rusange ndetse n'umutekano. Nkuko byoma bigaragara, Martin Iteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati niko abimenyesha. Ku kijyanye n'itegeko ryoshirwaho ko nyine rigenga uburyo bukurikije amategeko bwo gupangisha amazu ndetse no kuyabamwo no kutaduza uko rero bishakiye mu makaritsiye atandukanye, ubushikiranganji ntacyo burabivuga ko. Gusa baba abashinga amateka ndetse n'abanyamategeko basaba ko nyine buri karitsiye yoshigwaho nyine amahera ntarengwa yo gukotesha nyine bagendeye uko rero inzu ingana nuko rero isa ndetse naho iri nkuko biboneka. Ariko kandi ibingibi mu Burundi ntibiriko birakora canga se ngo bice birahabwa agaciro, ahubwo abanyagihugu bagoma biyamiriza baridogera ivyo biciro. Abanyagihugu bavuga ko ubuzima buzimvye mu gihe n'ubundi ibikorwa bimwe na bimwe bakoraga nyine mu misi yose bisa n'ivyo hagaze, dore yuko bavuga yuko batewe impungenge n'ibikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuva ingwano y'umuhari M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifashwamo n'ingabo z'u Burundi yo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, abanyagihugu benshi barahise barahungira mu Burundi. Ibi rero byaratumye ibigendanye n'urudandazwa rutosekara, ku buryo abanyagihugu bavuga yuko bateye impungenge no kuba rero badafise ibyo bokora canga se ibyo bakora nk'ibigendanye n'urudandazwa ndengambibi canga njabukambibi, ku buryo rero mu Burundi abanyagihugu bavuga yuko batakibasha kuba baronka uburyo rero nyine bwo kuronka ibifungurwa munarijya ku masoko rero bizimvye. Uganda yarungitse umugwi w'ingabo zidasanzwe ku mugwa mukuru rero wa Sudani y'Epfo Juba gufasha Perezida Salva Kiir gucungera iki gisagara, nkuko bivugwa n'umukuru rero w'ibiro bikuru rero by'igisirikare ca Uganda General Muhoozi Kainerugaba, arasanzwe ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, akaba umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Iyi ngingo ifashwe mu gihe icuka cibi rero kiriko cyongera hagati ya Kiir n'icegera kiwe n'undi Mashari, bigatera ubwoba bw'uko rero amasezerano y'amahoro acumbagira ashobora gusenyuka agasubira rero kwaduka ingwano iremere cyane. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X, General Kainerugaba aravuga yuko nyine ko igikorwa cose cyo kugwanya Kiir ari ugutangiza intambara kuri Uganda. Abakora icyo caha nyine bose bazomenya icyo ari cyo, nkuko bigaragara.
ati tuzokingira igihugu cose ca Sudani y'Epfo nkuko yoba ari iwacu, niko rero yanditse kuri urubuga rwa X. Uyu ni Generali Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, arasanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda ca Uganda. Mu butumwa bwo kumenyesha yuko ingabo za Uganda zamaze gushika muri Sudani y'Epfo, yaranditse agira ati abakomando ba UPDF barashitse i Juba gufasha ingabo za Sudani y'Epfo nyine CCPDF mu bibazo bihanze rero iki gihugu muri kino gihe. Igikorwa cyiswe Mirinzi wa Kimya camaze gutangura nkuko bigaragara. Sudani y'Epfo niyo ifise imihanda mibi muri East African Community. Leta ya Sudani y'Epfo nta kiratangaza ku inungikwa ry'ize ngabo za Uganda. Felix Kulaige umuvugizi w'igisirikare ca Uganda yarabwiye BBC ati nukuri twarungitse ingabo i Juba. General Muhoozi aravuga yuko General Muhoozi avuga ku rubuga rwa X ko ingabo za Uganda zashikanywe i Juba mu misi ibiri iheze. Impungenge zibandanya ziyongera rero ku mutekano wa Sudani y'Epfo mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika kuwa gatandatu zategetse ko rero abakozi bayo badakenewe cane nyene batahukanwa nkuko bigaragara. Mu ndwi iheze rero ikegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare n'abashikiranganje babiri bose bakaba ari abashigikiye rero amashari barahagaritswe nyene n'inzego z'umutekano. Umuvugizi w'abatavuga rumwe na leta akavuga ko rero ari ihonyangwa rikomeye cyane ry'amasezerano y'amahoro nkuko bigaragara. Umwe muri aba bashikiranganje aramaze kurekurwa. Ihagarikwa ry'aba bategetsi ryaje rero inyuma y'imishamirano yaradutse mu ntara ya Upper Nile hagati y'ingabo za leta n'umugwi witwara gisirikare uzwi nka White Army. Mu gihe c'intambara rero yo hagati nyine mu gihugu muri 2013 inyuma y'imishamirano yaradutse hagati ya Kiir ndetse na Machar, uno murwi nyine wari ku ruhande rwa Machar. Iyi mishamirano yarateje intambara ikomeye cane i Juba igihe Kiir yagiriza Machar ko yariko rirategura kumutembagaza ku butegetsi. Marshal yarakanye ibyagirizwa, ariko Sudani y'Epfo icyo gihe yaguye mu ntambara yo hagati nyine mu gihugu yarahitanye abantu barenga ibihumbi 400 nkuko ibihumbi 40. Amasezerano yo muri 2018 yo gusangira rero ubutegetsi hagati y'izi mpande zibiri yahagaritse n'ubundi ntambara, ariko ibice nyamukuru byayo ntibirashirwa nyine mu ngiro, harimwo ibwirizwa rishasha, amatora ndetse no gushira hamwe rero imigwi yitwaje ibigwanisho kugira ngo habe igisirikare kimwe nkuko biboneka. Ibi nibyo byatumye rero leta ya Uganda ifata ingingo yo kurungika abasoda muri ibyo bice nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Mukanya turagaruka kubigendanye n'ibiganiro bivugwa ko rero biriko biraba mwibanga hagati y'intumwa z'u Burundi n'iz'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Harimwo abibaza niba rero imigenderanire isubira kuba yomera neza. Turagera ko mu kiganiro cyacu, nimugiye kure mukomeze kugira ibihe byiza.